Tamto. Ama. Ngoma tujye mu misi. Ngo muri isi. Wa haizo wa go so Jenny twagakiza Karen Kent. Jendi muri ko umuhari w'abaskuti Groupe Etoile douce. Naramenye kuryama muri tent kare nahora njyama ku gitanda kandi kare nahora mbyuka masaha atevye mugubu baratuvyura bakatuvyura tukitegura tukaja gusenga hama tukagaruka tukanywa icayi arivyo tujamwo tukabijamwo n'abagenzi banzanye nyene barantegereye tingo tugende mu muhari ndavuga ati reka nje kuraba ivyo bintu ca ndagenda ca nsanga nawe nabikunze. Irakoze me Bertrand. Ikintu kigo kiranyigisha niko batuvyura hakiri kare kuko jewe sinahora mvyuka ry'amasaha nahora mvyuka 8h canke 7h nahora tuvyuka 5h45. Wanita Nduwimana Eric abaskuti banyita Ovibos Conscious. Ovibos n'ubwoko bw'amabifre nto za muri Amerika y'Epfo ama conscience nawe urumva ko ari umuntu akora ikintu amanje kwiyumvira no kwihweza
nuko abaskuti hajya mu kugira baguhiza inama nza kwihweza no kuraba. Mu baskuti watanguje umuhari w'abaskuti yarakoze ikintu ciza kandi gikwiye kimushimira, nuko yagomvye gutandukanya ibintu amabara n'ibindi, kuko hariho amabara bita kuri fundamental z'umuhari w'abaskuti, nizo zizo rero ubona dushobora kwambaramo no mafurare tukayatoramwo, hama akagira bamwe bayatora nk'uko twe twatoye amabara 3, abandi bagatora 2, hari n'abandi usanga bafise imwe. Nk'ubu nk'akarorero nk'ubu twe twambara 3, aya muri kuri fundamental y'umuhari w'abaskuti arafise asigura. Reka mpere kuri rimwe, reka mpere kuri y'icatsi kibisi ariyo vert, ni kuvuga ubuzima bwiza. Rero uri umuskuti kuri umuntu ufise ubuzima bwiza, uri umuntu witaho ubuzima bwawe. Nk'iyi ya jaune dynamisme ni kubura umuntu ufise umwete gukerebuka mu bintu byose. Hama yitukura no kugira urukundo. Rero urukundo mu baskuti turufise mu buryo bwinshi. Tuvuze urukundo mu baskuti, ikintu cyambere tereza gutangura gukunda Imana, hama mugenzawe ugasubira igihugu. Ivyo bintu utabifise mu hari w'abaskuti ntacu bumaze, ahubwo banakumenye byiza babwira ati nturamenye umuhari w'abaskuti cara hajya tukwigisha umenye ivyari byo. Ariko hariho n'ayandi mabara ntagombye gusigura ngaha, harimo bleu n'ayandi yose. Hajya nta kamaro gasumba guha abana indero, agwaruka rugakura rufise indero, n'igihugu usanga ari igihugu cipanze kimeze neza. Rero tuvuze indero tubifatira muri rusange ibyo byose. Umuntu yaje mu baskuti teza ko ari umuntu afise indero ikwiye. Rero mu byo dufasha igihugu bapare yuko hariho ubushikiranganje bw'indero, natwe turafasha mu bandi, kuko ivyo uri umuskuti teza kubikora, gufatira mu gukunda ivy'igihugu aho abajejwe intwaro hose badukeneye. Witwa kuri umuskuti utegezwa kuja gukora, kuko abajejwe intwaro bashoboye kuvuga ati turagomba kuba ku muferege, turashaka ko hajya ahantu masibura, turashaka ko hajya ahantu hagira isuku. Aho umuntu wa mbere ateza kuba ari umuskuti, teza kuba ari umuskuti imbere yuko abandi bose bavyumva, kuko mu byo twigisha teza kwigisha gukunda igihugu. Mu gukunda igihugu rero utitaho ivy'igihugu, utagira isuku, utubakira abantu batamakazi, gufasha abandi, aho nta buskuti bufise. Umuhari w'abaskuti uri mu ntara zose zibaho zo ngaha mu Burundi, kuko umuhari w'abaskuti uragabuye, ufise amaregio rero mu ntara zose ubu ziriho. Dufise regio 18 kujya ku intara z'u Burundi zose 18. Amazina y'abavyeyi nitwa Kaze Don Divin, ama baskuti nabo banyise Algazer Advertence. Sifre nkuko umara baskuti wisunga umeze ugomba kumera nk'abasirikare, ariko sabasirikare komte, ariko uwawutanguje yaraciye amasirikare. Rero sifre ni ikintu gikora cyane mu kugira ngo abantu bashoboye kubahiriza ikintu kiba kigomba kumenyeshwa atamajambo akoresheje. Ni technique imwe abaskuti bakoresha kugira ngo bashobore gukominikana byoroshye. Ariho sifre imwe, sifre turafise sifre duherako, sifre bita assemblée générale, rassemblement général, novuga ihuza bose. Ihuza bose. Hariho n'iyindi tuvuza amasifre menshi dushaka ko ari nk'umuntu dushaka ko ashobora kunyaruka, tumubwira nyaruke. Uwatanguje umuhari w'abaskuti mu mazina yose yitwa Robert Smith Stephenson Baden-Powell, yari umwongereza, ariko ubuzima bunini yabubayemwo mu gisirikare. Ariko haize igihe kinini niho yafata decision yuko yoheba igisirikare, yavuye agiheba, hama ahitamo gutanguza umuhari w'abaskuti.
umuhari yakunze cyane akawushyiramo abajene kandi yashimye ko wohera neza ubundi bwo wahereye mu Bwongereza ariko ishingiro ahantu yawukoreye cyane ni muri Kenya aho yavuye yitabira Imana. Nitwa Irishura Ange Melene. Muri iyi ka yacu baratwigisha ibintu byinshi, hakaza abaformateri benshi bakatwigisha kungene two kwigenza, kungene ibintu byose bigenda, kuko jewe ngaha kuva nza mu muhari sinarinzi gufungana do foulard gusa ubu ndabizi, kandi baradufungurira neza atakibazo. Nitwa Karitunze Gift Mike. Jewe murabona ukuntu mvyibushe, je numva hariho biriko biravako, hariho ibiro biriko biravako. Hanyuma twagize urugendo runini cyane, imisozi kwiduga byagorana, hari inyerera n'itanyerera. Hari abavyeyi benshi batinya kurungika abana babo mu baskuti cyane cyane mu makambi, kumbure bakishiramo ngo ingeso mbi, ngo harashaka kubera ingeso mbi, ariko mu mara w'abaskuti ibintu byose biri ku rutonde. Ibintu byose biri ku rutonde, nta kintu na kimwe gishobora gushikira umwana nk'ingorane mu ikambi, kuko hariho amategeko tuba turagirako, hariho ibintu byinshi dukoresha bituma haba hariho security, kandi umwana tuguma turi en contact n'abavyeyi babo. Umuhari w'abaskuti n'umuhari mwiza cyane, n'umuhari wareze abantu benshi, turabona nko mu ndongozi zikomakomeye zagiye ziratwara isi, twoba nk'akarorero uyu mu president wa NTSINZI Joe Biden, nawe nyene yaciye mu muhari w'abaskuti, n'abandi benshi bagiye bararonka uburorero, twobabwirana wa gasore yaciye mu muhari w'abaskuti, ni benshi. Rero ni umuhari wigisha ingene umujene ashobora kwibeshaho mu buzima buzoza. Jewe amazina nitwa Bukeneza Joyce Tusela, ariko abaskuti banyitse Khwatele Obstine. Intambamye za mbere natangiye gura nazo mu baskuti, donc narabona ko turi abakobwa twari bakeya, biragaragara abakobwa usanga atari benshi, nkaca mvuga ati gute naje noja mu baskuti, nkaguma ngira ubwoba. Ariko uko nagiye ndakura nasanze kumbe kwa kundi kuba kumwe n'abahungu byarandyoye cyane, byampaye gukomera. Hari ibintu byinshi byo bita urahura n'abakwanka n'abagukunda, ariko byose naragerageje, barabinyigisha, utegeza kubibamwo ko nyene. Ni Francis Ndegerukiye, ariko abaskuti baranyise Honorable Sachet Chakuma d'essence. Umuntu ari dynamisme, donc arakorera hamwe n'abandi, kandi kintu ashobora aritangira abandi, novuga gute gabasha arafasha hanini kandi aranafasha. Ego, kandi n'umuntu yamari yiteguye gukora ikintu, kuvuga mu civugo cyacu ni prêt à servir, toujours prêt à servir, kandi wumve neza yuko ari umubyati kora iki kintu ari ciza ndagikora. Baskuti jewe nsanzwe ndi chargé de la communication, ndafasha mu bintu by'amasanamu mu gihe turi mu activité atandukanye. Ego, kandi ijire iranyorohera gutwara ibintu bimwe bimwe. Ego, amabateri ya kamera, ma telefone yanje ndayikeneye nkazishira ngahaye, biramfasha cyane. C'est piston qui fait marcher la machine, c'est un tout petit piston qui fait marcher le wagon. C'est un piston qui fait marcher la machine, c'est un tout petit piston qui fait marcher le wagon. Piston qui fait marcher la machine, piston qui fait marcher la wagon. Piston qui fait marcher la machine, c'est un
Avant tout, je suis fière yo kuba umuskuti. Ndabiryoherwa cyane kuko ndi mu bakobwa benshi twatanguranye ariko kuri iyi saha ndi muri bake boba bageze ku ntambwe ngeze ko ntarava mu muhari w'abaskuti umva ndaba fière cyane. Ikindi naco ndaryoherwa kuba mu baskuti kuko mu baskuti nasanze kera abavyeyi baratubwira kuba umuskuti ko ari ibintu vy'igisoda uri umukobwa atavyo woshobora. Avant naje narabona ko umenga navyo nashobora ariko naragiye mu baskuti sanga hariho vyinshi naramenye kubana n'abandi le social narayizeho kenshi kareje sinahora mvugana n'abandi naratinya abandi bakobwa ariko vyampaye inguvu ndashobora kuja en public nkavuga mejeje kuvuga baranyize no baskuti bangira bagela ntivyoroshe gukinisha abana ariko naravyize pour le moment ndabakinisha neza. Singira ubwoba bwo kubaka kubwira umuntu asumba icyumviro canje nkambwe ndafise ide nkosora gira gutya umva cyamvuga ndi umukobwa birangyohera cyane. Baskuti donc scoutisme nuva nta mbibe no kuvuga umuntu uko ari kose ariko akaba yemera donc ubufise Imana wemera turemera Imana ariko tusanga mu magize atandukanye abo bose urumva rero turabaha karibu gusa ube ufise ico wemera quand même donc ufise Imana wemera ego. Mwagendeye Groupe Etoile d'Ours ikorera hagati ya zone Kanyosha na Paroisse Kanyosha ikorera muri Cedura Convivialité winjirana muri EP Kanyosha Akajambo ka nyuma nuko abantu bakurikirana Burundi Kingdom TV mushobora kugira subscribe mugapartager n'abandi kugira ibikorwa vyacu by'abaskuti n'ibikorwa vy'iteleviziyo bishike kure kuko twese no gutezanya imbere kugira turabe yuko indero mu Burundi yokomera cyane.